Kanovera Maize Flour ni ifu y'ibigori ihingurwa n'uruganda Cooperative Stars Agro-Business. Radio Voix d'Espoir Remesha yarishikiye ku kivi ahasanzwe hahingurirwa iyo fu ahitwa Gahise, umutumba Musigati, komine Musigati, intara ya Bubanza. Kwakiriwe n'umuhindo w'amamashini atandukanye afasha mu ihingurwa ry'iyo fu. Umuyobozi ajejwe ubudandaji ngo akanovera nico kintu kidasanzwe iyo fu yisangije, aratubwira naho abayikeneye boyikura. Jewe nitwa Ndayishimiye Deni, hano muri runo ruganda nkaba ndumuyobozi arongoye ivy'ubudandaji. Izina ry'ikintu riritanga ryo nyene ubwaco, nuko ngira mutaragafungura ko ngo mwumve ababanye hamwe n'abandi bantu bose bamaze kuyifungura ko barazi nyene ivy'ukuri yuko ara kanovera. Ubwa mbere iri ngaha kuko turafise na stock yayo twahejeje gusya, mugabo hariho abazoza kuyitora tuba twaravuganye. Ubugira kabiri hano ushobora kuyikura i Bubanza, ukayikura no ku Musenyi, ukayikura no mu Rubirizi, aho kuri haje imbere yo kuri Pacis, kuri Ntuzenye Centre de Santé Pacis. Ubu rero twarahejeje n'inzu, twarahejeje kuyikota kuri Gare du Nord, niho hazoba hari stock y'Ibujumbura. Bazohora bayitora hajya impande ya limitere ku gisata cyo mu Kamenge, inzu iri hepfo gato ku muryango ugira gatatu hajya muri Taba, niho bazohora bayitora. Mugabo nk'ubujejwe ivy'ubudandaji twaramaze kubona ahantu tubwirizwa gushira ama stock Bujumbura, twaramaze no kubikora, twaramaze kuronka n'aba partenaire. Ubwa mbere naho mu Kamenge hazoba hari stock nkuru ya zose, hazoba kandi hari cicaro gikuru c'ubudandaji bwa cooperative n'iyifu nyene. Aha kabiri ni muri ville, muri centre ville hagati, ntituraheza kuvugana no kuronka inzu, mugabo twaramaze kubishira mu ngiro. Ahandi kugira ngo iyi fu kuko dufise ihangiro ryuko ija muri Kongo, twasanze tubizwa gushira stock mu bice vyo kwa Siyoni. Aho rero turiko turahashakisha ikibanza kugira ngo ishobore gusohoka igihugu, kubera abakongomani bakunda kuza baje mu bikorwa byabo vya misi yose. Aho rero kuri Gare du Nord hadufasha yuko kubadandaza b'Ingozi, abo mu Kayanza, abadandaza b'Imuyinga, Muramvya, Gitega na Karusi na Muyinga na Cankuzo na Ruyigi, kuko niryo barabara RND niryo barabara rishika kure. Hanyuma mu bumanuko bw'igisagara turiko turarondera inzu yo gushira mu stock mu Kanyosha canke mu Ruziba, kugira ngo intara nazo zo mu bumanuko nka Rumonge, igice ca Bujumbura rirare kiri hari yepfo hamwe na Makamba kugumugenda, nabo bazohore bayihitana bariko baragenda canke bizokorohe kugira livrezo. Hanyuma igice co mu Rubirizi canke mu Ntunzenya mu Carama kizohora gifasha abantu bo kumuzinda kugira ngo bashobore kuronka ico kidandazo iyo fu yiwacu bitabagoye. Nico tumaze gushikako kwino saha. Ariko ikindi ntogena ntavuze nuko twebwe ico twifuza ari uko ifu yiwacu kugira ngo tuje mu bantu bafasha igihugu kuronka amahera mva makungu ibwirizwa gusohoka Burundi. Ishusho sindamusiga yerekana ko iyo koperative ibyihingura byizewe cyane, nkuko tubyigwanirwa n'umuyobozi mukuru ajejwe kuraba imigambi yose muri iyo koperative. Nitwa Nsavyimana Aimable, ndi umuyobozi mukuru ajejwe kuraba imigambi yose ya koperative yitwa United Stars Agro-Business, mu mfunyapfunyo ni Kizabu. Ni koperative canke nishira hamwe rihurikiyemwo abantu basize inguvu hamwe kugira ngo bashobore kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Umutima nyamukuru w'ishirahamwe ryacu twihaye intumbero yo kugwiza umwimbo mu gihugu, no kuvuga ko dukorera mu gisata c'uburimyi n'ubworozi. Turavye aho twatanguriye tukaraba n'inguvu twatanguranye, kuko twatanguye mu mwaka wa 2012 dutangura ico gihe kwiyungunganya mu migambi mito mito. Turabona ko aho tugejeje isemo nikovuga ko ari habi, ni heza, ariko kandi iyo twifuza gushika ntituragerayo. Kugeza ubu rero turabona ko umwimbu ni mwiza, umwimbu twakira uvuye mu banywanyi, wo twakira uvuye hirya no hino,
ni vyiza cane, umwimbo ni mwiza. Ishirahamwe baragishimira cane kuko muravye aho akarere ishirahamwe riherereyemo nino mashini runo ruganda rwa kijambere nimbonera karimwe mu karere kuko ni byari bimenyerewe. Uno munsi abantu murabona yuko bashobora kwihereza agafu kameze neza gahinguwe ku buhinga bwa none, kandi ngaha burya hariho n'indi product turadandaza intete ziba zikobowe neza zikava ko kiya gishishwa c'imbere usanga zisa neza. Umva ivyo rero nkaha muri aka karere kiwacu abantu baravyiratira baravyishimira, kandi vy'ukuri baravuga ko uno munsi bashaka gufungura ibintu bitarimwo umuntu ashaka gukora mariage akabati je ngira muri mariage special nzokoresha intete zikoboye, arashobora kuronka ibikwira abantu mu rubanza nk'abantu 300 ahubwo mbere mu bivuze nk'abari babizi hariho wo turiko turavugana muri no minsi yavuze yuko ahubwo ashaka kugira ro special mu rubanza ko tumenyereye abantu barya imiceri bakarya ibintu by'inyama bakarya ibintu by'amasosi, mugabo yaravuze ko ashaka kugira kabirya tumutegura intete zimeze neza hama azoce ateka n'ibiharage bazigire neza. No kuvuga ko wokene naho zo bitoni zibiri z'intete naho zo bitoni zitatu zoboneka kuko mwabonye ko mwimbo bifashe neza muri stock, ibintu birakwiye. Ubu turafise itoni zirenga 100 gatoya zitaraja mu mashini ngo dushobe kuzihingura, n'ubu n'indi myimbo rero tukirinde turiko turakira yabene gihugu ku giciro leta yashinze. Umwe mu bamaze kwihereza ako gafu akamwemwe ni kose. Nitwa Arlene mva ngaha Busigati. Hera babaje ubona ntatagase kubera akagafu kakanovera Itaya imatanye no gufata akagafu. Yego cane n'ukuri ubugari kushaka kubukoza akanyama agakeke uduharage byose n'ukuri birajana nsanga ricyoshe ifu akanovera nta nuko bona yishira hamwe na zazindi ziva sinzi niyo ziva ifu yo ngayo irafisa kandi kantu kakanovera nyene usanga watagase nacumbi ifu akanovera mahagafu kweri karacumbika karakwega karagiye neza karoroshe gucumba sanzwe jewe n'ubugari bw'ibigori nta nubwo naho rangya ariko naragerageje kano gafu akanovera basho umunsi navyose mbere mu nda numva ndi normal atakibazo na kimwe kamuntu batera nuko bokwijukira kugura buno bugari kuko bumeze neza cyane buraryoshe ntibuzimvye butuma nyene umuntu amera neza urota neza kwe